ico dukeneye tubimenye ko umwana n'ubutunzi buruta ubutunzi dufise mu nzu, ruta ya entreprise, ruta ya miduga, biruta ya mafaranga menshi, ruta rwa rudandazwa rwinshi dufise. Ubutunzi bwa mbere dufise bukomeza nubwo butunzi ni umwana. Imana irankunda ndazi kwibikora, Imana irankunda ndazi kwibikora, Imana irankunda ndazi kwibikora, ndabikomera amashi ibirenge byanje zikwizera muri Kristo nje umutima wanje kuko bibiri yibimbira ko abahinga baba psychologue babahinga mu vy'inyifato bavuga ngo umwana kugira atahure neza arumviriza akaraba akomotera akavuga akanakora. Kino gihe abana bose ico kimwe nk'abakera, abana bubu kugira akumviriza aguha umwanya akumvirize uba wakoze igikoma. Turamukije tubanikaze muri gato karakura iganiro cacu dukunda aho uno munsi dufise umutumire w'iteka umukenyezi asanzwe akora ibintu bitandukanye besha mu buzima b'abatoto abandi akaba ngo tantine batoto canke mama makado abandi mama makado donc ibintu byose bafite amatagirano menshi. Rero je ndamuzina Francine Magonyagi mugabo ndazi haruhande yayo madina yose namuvugiyeko arafise uko yotwibwira bishirije aranubatse arafise umugabo umwe n'abana babiri kandi bindaza ko tubwira tutashoboye ntashoboye kubabwira rero mushoboye kumenya byimbitse. Kaze Madame Francine. Mwakoze cyane nkuko wabwiye nitwa Magonyagi Francine, nkaba n'umukenyezi yubatse mfise abana babiri b'abahungu, umfura yitwa Igiraneza Possible, uwa kabiri Buheta yitwa Mugisha Paisible, abantu bakanye n'umutware mwiza cyane yitwa Mbarushimana Bienvenue, dukundana cyane. Ego nkaba nsanzwe ndumuhinga mu by'imibano, hanyuma kandi igikorwa nkora cyane ndayikora mu bana, ndigisha abana. Sindi muri babigisha bigisha biologie, mathématiques, physique, oya ndigisha abana ijambo ry'Imana no kumenya uwo umwana ari, akamenya uko kwiye kwitwara. Nikuvuga ndakora mu kibano no mu nyifato y'umwana, ndegereza hagatoyi umupsikologe. Ariko kandi ikintu kinini nkora ndigisha abana, nkigisha abigisha b'abana ingene bo kwigisha abana, ndafasha n'abavyeyi ingene bo kwigisha abana ijambo ry'Imana, ingene borera abana mu buryo bw'imwemu cyane nko kuba Kristo canke abandi bose bifuza ko abana babo bakurana indero runtu, education holistique niko nkunda kuyita. Ni twiteho cyane mathématiques, physique nubwo bikenewe cyane, ariko umuhinga niwe yavuze ati la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ni kuvuga ngo iyi science iyo umenye bwose buje bugashikira mu mwemi idatunganije neza burica kandi burashobora kuba ataco bumaze. Muramaze kubona abadoktori benshi yigisha ingaruka mbi zitabi, mugabo agakubita itabi nka ipaki nka zingahe ku munsi. Bavyumva ko iyo aba esprit iri fort kuko kugwanya ico kintu kuri ya science yiwe cyo birashobora gufasha. Rero jewe ico nkorera niyo education holistique y'ubuzima bw'umwana, kurera umwana mu bice bimugize umubiri, impwemu, umutima, nijo dukorera. Murakoze cyane. Aho ushaka usanga hose urampamagara, hanyuma abikora. Ari shengero rirateranya abigisha b'abana bakamagana nkabigisha, ari abavyeyi bashobora gukoranira hamwe canke nkaganiriza umuvyeyi ku wundi canke nkumviriza umwana nkamufasha ingene ashobora kubana neza n'abavyeyi. Murakoze. Dushaka kumenya tukira nyene Francine yabitanguye ryari? Ubwo bucuti n'abana bwatanguye ryari Francine? Kera cyane. Natanguye gukorera mu bana mvita nkiri umwana nanje.
kubera narasengera mu ishengero rimwe ry'abantu bakijijwe, naraja muri Sunday school nkabikunda cyane, hanyuma nkumva nshaka kuba ujya mwigisha ariko aratwigisha. Ku myaka 12 umwigisha kuko yankunda akabona ingene nabifisemo umwete, ngene hari igihe nibwiriza kumufasha utuntu, atangura kunyigisha no kunyigisha. Ku myaka 13 jewe narashobora kwigisha abana indirimbo nkabateguza, no kuvuga nabitanguye ku myaka 13. Uno munsi imyaka irarenga 20 n'iyindi ndiko ndakora ico gikorwa cyo kwigisha abana. Uretse ko mu nyuma narabigiriye formation, naragiye kuvyigira, naragize amahirwe yo kuvyigishwa hano mu Burundi. Ishiramo gitwa AEE, Association pour l'Évangélisation des Enfants, yanyigishije ingene nshobora kuganiriza abana, nshobora gukora ivyo bikorwa vyose. Ndaronka amahirwe kwiga Institut y'Abanyamerika iri Nairobi yigisha kuri ico gikorwa nyene. Murumva ko ndagikora professionnellement, ego nk'umuhinga abizi kandi abinonosoye. Murakoze. Wow. Ushaka kumenya Francine, muri urwo rugendo rw'imyaka 20 rero gatoya ubumazemo, hari ntawe urabona zigaragara cyane? Ibintu birafise intahe, birafise umwimbu cyane gose, intahe ni nyinshi. Ngire ko ndabatwenze, murabona iki n'iki gisuko canje, uyu n'umwana nigishije. Hoti mwigisha wewe ukeneye gushaza ntuja handi ingo, nyene kugira makiyaje ntuja handi ingo. Ico ni kimwe. Ikindi hariho nigishije uraba pasteur, ubaraba apotre, ubarabigisha, ubu bakora ibintu bikomeye, araba artiste bari mu magospel, bari mu bindi kandi banezerewe, bibuka ko mwigisha bakanyibutsa n'akajambo no narababwiye, sanga narakiyoje mwe ngasha ndakibuka ingene akamubwiye ati ako kajambo ngo karamfashije. Urumva ko biryoshe uhuye n'umuntu w'umupapa w'umumama afise ahageze akubwira ati ngo hari ico wakoze kubganje, umva birantera intege cyane. Ikindi hariyo amashengero atandukanye maze gukocinga gufasha abigisha b'abana ingene batunganya igikorwa cyo kwigisha abana, kandi barabishima cyane, ukareba barabikora bikabaruhisha hamwe, ntibabone ingene aho bahera aho batungurira, kubera ko mu byo dutegura harimo ivyo dutegura by'ibikoresho mfasha nyigisho biratuma abana bibafasha. Turafise bimwe dukora vyerekana izo basindisha. Murabona nk'uko ushaka kwigisha message du salut, nderekana ibishusho. Ushaka kwigisha le péché, icyaha cyangwa ikintu kibi kitanezereza, ushaka kwigisha ingene twacunguwe, murabona ko hari igikorwa cankoresha igicapo, kuko ibicapo birafasha umwana, kuko abahinga baba psychologue babahinga mu vy'inyifato bavuga ngo umwana kugira atahure neza arumviriza, akaraba, akomotera, akavuga, akanakora. Ni kuvuga ngo ukoresha les 5 sens kugira ngo umwana atahure cyane. Rero iyo nico psychologie dukoresha kugira ngo dushobore gutahuza umwana kandi umwana aryohererwe ivyo arimwo. Ni kuvuga murakinana nawe ico uriko uramubwira, akaraba image cyangwa igicapo cerekeje kuramwigisha, cyangwa ukaririmba nawe cyangwa ukamubwira. Ivyo nivyo dukoresha kandi ibi ndavyigisha abigisha. Rero ama église menshi y'ahantu mperereye maze kubibafasha cyane. Rero ivyo birabafasha kwigisha abana biboroheye, baryohewe kandi babona iyo bariko baraja, kuko biba bifise intumbero, bifise objectif, bifise ivyigwa, amateme, intumbero, biba bifise ibintu vyikwije ku buryo umwigisha avuga ati nza gutangurira ngaha nkahereza, kandi abana ntibarambirwa, bararyoherwa. Muri ibi nyene hakaba harimo n'udukino dutandukanye. Ibi rero kandi ndabifashwa na ryashirahamwe nababwiye AEE, Association pour l'Évangélisation des Enfants. Iyo iradufasha gukora ibi bikorwa. Murabona ko ibintu umuntu atavyikorana wenyene, barakora izi design hama twe tukaca kubikoresha. Murakoze. Nk'umuntu amaze iminsi cyane imyaka itari mikeya akora n'abana, niyo nyifato ubona mu bana ba kino gihe yoba iteye amakenga itari hari kera? Uno munsi hari inyifato iteye ubwoba. Uriko uraganira n'abana kino gihe, abana buzi ico kimwe nk'abakera. Abana bubu kugira akumviriza, aguha umwanya akumvirize
uba wakoze igikorwa kuko arashaka kukwereka yuko ivyo azi canke ivyo amaze kumva nivyo kugira ngo uzomugarukane umutahuze umwereke yuko hariho icyo ushaka ko akosora. Birasaba amastrategie, bisaba imikenyuro myinshi muri ubu bugenegene. Tushaka dukoresha ubu bugenegene tukaja twinjira aho nyene muco kintu arimwo, muco kintu atabura kumenga nukuri, tukacinjiramo mu tukaca tukamugarukana tukamwigisha. Uko niko dushobora abana buno munsi, kuko umwana buno munsi ntumutegeka ngo kirazira kubaza kirazira kubera iki. Kera batubwira ati ukici kikere yo mama watacika amabere, umwana wawe utagenda kucica kugira arabe ko mama cika amabere. Nuko umwana uno munsi acakora aragena mu pratique kugira ngo turabe. Ariko rero uramwigisha nyene ukamubwira ati kwica si vyiza, kuko ikintu Imana yaragishize nkuko nawe yagushizeho, si vyiza rero kwica kuko ubononye ikintu cari gifise amahingo nayo kubaho. Urumva rero ku mwana nuca ugengo kirazira ufatira kuvyo yumva kuvyo abona akabona kumugarura. Usubire mere chingira kandi kabazi ubonye ngene abana bubu ba ingeso yabo iri kurononekera gatoya, nashanda kubazi nayahe mahirwe abana bubu bafise abakera batari bafise byanije imyaka 20 yose urugendo ufasha abana. Amahirwe abana bubu bafise kugira ngo dushobore no kubagarukana n'ubuhinga ngurukana bumenyi buhari ubu, n'imbuga ngurukana kumenyi zihari, ama YouTube, ama TikTok, ama Facebook, sinzi n'ibindi vyinshi ntodondagura abantu bazi. Ivyo abana n'umwana w'imyaka n'umwana w'umwaka umatangiye gufata azi akamenyetso ka YouTube, aza ka Facebook, aza ka Instagram, aza ka TikTok, agiye ku telefone ya mama wiwe ubwo nyene ni abagiye. Rero tuwokoresha cyane ubwo buhinga kugira ngo tuhamene abana, ariko kandi tubakurikiranira hafi kugira ngo turabe ko ntibave badeviye, barabe ibitari ivyo, tukabafasha kubereka ibikenewe, ibiri visa kamaro kuri bo. Umwana araryoshe mu bisanzwe, umwana ari negociable. Umwana iyo umweretse ikintu kamwereka ati iki kintu si ciza kubera impamvu iyi n'iyi, kuko wewe ukwiye kuba umuntu umeze ukunuku cyangwa ukamubaza ushaka kuzomere kubande kuzokora iki akakubwira uca ufatira aho nyene. Rero umuntu ashaka kumera uko, hari ibintu bimwe atajamwo, hari ibintu bimwe ataraba adaha umwanya. Ukwiye kuraba ibi ico umubujije, ukiye kucumwereka ikindi kintu akwiye kuraba. Nuko bimeze hajya nyene muri TikTok. Nakwiye kuraba ibiri pornographique, mugabo ugiye kuraba ibimuganiriza ku nyifato nziza. Uramweretse ko iki kintu kiramwonona kubera ahana, ariko iki kiramufasha kubera ashaka gushika ahana. Ucumva ukuramo kimwe wamuhaye ikindi, ariko kura kimwe ukakimubwira ati kirazira, utamubwiye impamvu, utamuhaye n'ikindi kimusubiriza, aca yironderera kandi barakerebutse cyane. Hamaze imisi hari ikibazo c'inyifato, aho no mu kiganiro gihe c'abavugizi b'inzego za leta, aho umuvugizi wa Nyinicubahiro Ndamutso yatanze avuze yuko Nyinicubahiro ahimiriza abavyeyi kuba hafi y'abana kugira ngo bagarukire imbere y'abana. Wowe nkawe nk'umuntu w'umuhinga amaze kubana n'abana imyaka myinshi, nicyo kintu wohanura abavyeyi bubu? Ico nohanura abavyeyi bubu nuko mu kurondera ikibeshaho abana, mu kurondera igituma ico bafasha gukuza barya abana, kubagaburira, kubambika, kubaha ivyo bakeneye, nibagume muri ivyo gusa, ariko bamenye yuko ikintu gikomeye cane umwana akeneye, arakeneye umuvyeyi. Mu maprograme yose yo ku munsi akwiye gushiramo na wa mwana, akwiye kumenya yuko natamushiramo ivyo byose ariko ararondera bizohenurwa mu munsi umwe. Turabona mu kibano abavyeyi barondeye ibintu bikagwira, mugabo ntibibutse guha akanya umwana ngo bamwirerere. Umwana akaregwa
n'izo telefone niki ibintu bitari ivyo kuko atabikurikiranye kuko guha umwana telefone cyangwa kumuha televiziyo si bibi ni vyiza kuko bimufasha kugira iterambere mu bumenyi mugabo arakeneye uwumuyobora igisigura umwana bisigura umuntu akeneye ubufasha bwo gukura rero kumufasha niki no kumuba hafi kandi umwana burya arumviriza iyo umuhaye umwanya nawe ukamwumviriza rero ico bakeneye ni gike abavyeyi bakwiye guha akanya umwana akareka umwana akamubwira ari kibabaje nuko umuvyeyi azana n'ibishavu yinjira mu nzu umwana yamuhamagara akamushibura hari akamukerera akamudireka reka asama ko nakuzanire urumva ntazi kumviriza umwana atiriwe mu biki umwana aca yigunga aca yamira ntasubira kumuvugisha ntazomenya aho umwana yazimiriye rero bamenye ko ubutunzi bwa mbere bafise bwo kuzigama no bwo gukomeza nujya mwana Imana yabahezagije bamubanza bamuha akaciro bamwumvirize bamutumbereze mu bintu vyiza agende kurondera mugabo ayibuka umwana kuba yafi umwana si kuva ngo kumara umunsi wose ngo wicaye imbere iruhande y'umwana oya harakenewe ko umuha umwanya wo gushira mu ngiro ivyo wamuganirije umwana nakeneye umwanya munini cyane oya kwanza iyo urengeje iminota 20 uraganiriza umwana uba umuruhishije kiretse ari we ko arakubaza ukamwishura akubajije mwishura nubwo yo kubaza ikibazo kimwe inshuro 10 mwishure neza muri bwa bugwa neza ubu uri kuramutegura sinzi ngende twara nk'ikindi gihe tuzobivuga ingene worera uyo mwana ukamufasha ku ntambwe ko yindi